Kimwe cyane basabye mukomera amashi Imana mu kino kibanza, mukomera amashi n'Imana y'umuvyeyi wacu. Je naje ari ku munsi wa gatanu ufise umutwaro acaransengera, navuye ngashitse muhira ucurishubwa. Cyo ni cyambere. Amen. Icya kabiri nari ngwaje umwana ndaza ari kwa gatanu wahera kandi shika muri biro ndatanga umutwaro aca musengera mu gishingwe cy'uwanje umwana acarakira. Ndashima Imana cyane. Amashime. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Hama nanje ngira nshimira Imana. Jewe narafatwa umuvyo mungere yavuze kwa muntu nafatwa n'ibizunguzungu. Ngeze no mwibarabara nkaca ngomba no gutema nkaca nsenga kaca bihera. Aravuga n'ikindi kigira kabiri, aravuga abantu kukira kudirisha usanga inyoni ziza zikadodora kanje zaza buri mu gucanye ndi mu kuja ku kazi. Ivyo ndabishimira Imana byaraheze. Ikigira gatatu kijanye n'imbeba yaravuze ngo hari umuntu wari nazitega ariko ntizife. Jewe ahubwo cyamvuga ahubwo nice wenyene kuko nazanye n'umutsi acide ndagura n'indagara zikwiye ndashira nga ahubwo nazandaga nasanze zagiye nisashe byajanye ndavuga numva ndababaye cyamvuga ndasenga ariko ndagumukonyene ariko ujya musi kwa mugabo ati ikimenyetso umaza kushika muhira asanga zapfuye nishise muhira nuguruye sanga imbeba ya mbere yapfuye ndavuga Mana ndabonye ikimenyetso nibaza biraheze bukeye kuwa mbere buri mu gitondo ngiranje ku kazi sanga inzu yose n'amaraso ndakurikira amaraso yose ari kumbe n'imbeba kuwa mbere hafuye imbeba zitanu kuwa kabiri wongera hafi izindi imbeba kugera kuwa gatatu ukuri ndashimira Imana kugera iyi saha nta mbeba nimwe ndasubira mu kubona mu ndashimira Imana mu mpera amashimana nukuri umugere wacu Imana iramwereka n'ivy'inyegeye akabibona nukuri mu mpera Imana amashikandi ndashimye nkenguruka abumvise gushima kwanje Imana ibahezage. Haleluya. Nanje ndashima Imana ivy'Imana yankoreye. Dimanche tuvuye ngaha naramenetse umutwe cyane gushika naho numva menga bigomba birangire ndahamagara umukozi w'Imana aransengera arambwira ati ubu nyene humura umutwe uraheze. Ubwo nyene akibindira aracefatwa n'itiro ubwo nyene mbyutse numvise umutwe waheze. Ikindi kigira kabiri umwana wanje mubona yaraguye mu musingi kandi muremure gusa numvise arira kandi numva arira ari ahantu kure ngiye kuraba sanga yakorokeye mu musingi. Ndashima Imana ko Imana yankijije mu musingi hajya haca amazi kandi wari muremure cyane naco Imana Amafurege cyane wari musingi hajya bimba ubudongo sawa. hama ikindi shima Imana nari mfise umutwari muremure cyane ariko naraje ngaha ariko wagatatu tucinjira ngaha ari ijambo bavuze ati umuntu wese afise umutwaro azoza araza ngaha apfukama avyereka Imana. Naraje ngaha ndapfukama ndafata inkingi ndabwira ati Mana nukuri ndakwinginga unkize uwo mutwaro kuko urandemereye. Ubwo nyene buri yashitse muhira nasanze wa mutwaro wahetse. Ikindi shima Imana ejo naraje ngaha afise ibizunguzungu vyinshi nahatwe no kugwa mu modoka ingonge Regina aransengera naho nyene natashe nkize. Haleluya. Mumpera amashimana mumpera n'amashi umwungere wacu. Imana ishimwe cyane ndashimiye Imana. Je naje ngaha ngwaye cyane umubiri wanje wari umeze ngira ngo nkubuyi niko no bivuga. Nari mfise amagufa ayo magufa ngiye muri bisi nashaka ko hari umuntu anyegera naca mbabara ku buryo numva menga iyo bisi no yivamo. Hama Imana irandungikira ubutabazi butamenyereye. Narigeze kuza ngo mwungera nsengere arambwira ati wewe naho ndagusengeye uraja kwa muganga. Burya hari n'igihe umuntu abaho adashoboye no kwivuza. Nibaza ko mubizi. Rero Imana izirandungikira ubutabazi butamenyerewe. Imana igenda ingirira neza igenda inkiza ndagwara akantu mu kuguru mu kirenge bakita ngo nihwa kuva hajya twicara gushika kuri podium nabanza kwishimikiza umuntu ariko umunsi ndahonyora ndatambuka neza.
rero ikindi kintu nshimira Imana, ndashimira Imana yuko narigeze kuza ngaha mfise umutwaro. Burya hariho umutwaro n'imitwaro. Ndaza ndira amarira menshi cyane. Hariho umukozi w'Imana umwe yampanaguye amosozi, arayampanagura, ndumuririmbyi, arampanagura, ndavuga ntumusindirimba ko nari mfise amarira menshi. Umukozi w'Imana arampanagura, aransengera mu gitondo. Uwo mukozi w'Imana ahari, Imana izomugirire neza, sinzomwibagira, kandi Imana izonshoboze kumushikira ko ntakiri ngaha. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icubahiro. Ari muri repentance muga ntari ngaha. Ndashima kubona urukundo nk'uko. Hariho urukundo umukozi w'Imana akwereka udashobora kuronkera hanze. Imana ishimwe cyane, ndabishimye rero, ndashimiye Imana cyane. Umwungere wacu ndamuraba nkamwitegereza ingene yitanga, nkumva ubwoba buranyishe, akitanga akiheba. Ejo bundi yaravuze ngo ibintu byanyu aho byahambwe ngo ngomba biturumbuke, ngo Imana ibiturumbura ibikura ahantu byahambwe. Rero Imana yarankoreye ikintu, ndayishimiye. Naraje naho nyine ndamuha umutwaro bijanye no ku kazi, arambwira ati genda, Imana izobikora, kandi yarabikoze. Nukuri yarabikoze. Amavantage yose twari ko turasaba, Imana yarabikoze. Mumpera Imana amashi. Rero narigiriye inama mu mutima, ndigira inama mu mutima ndihajya, nta na kimwe navuze, nta muntu n'umwe nabwiye. Je narigiye inama mu mutima wanje, Mana ibi bintu ukabikora, je nzogira ico nkoze. Sindakivuze ico nashoboye, umwungere azokibona. Umwungere Imana iguheza. Yesu nashimwe cyane. Naje magaze ngaha shimira Imana ku by'Imana yadukoreye. Hari mu kwa kabiri haraje ibitero bija mu nka. Ico gihe inka zose twakama amaraso. Ico gihe inka zose, yego, aho gukamwa amata twakama amaraso. Hari mu kwa kabiri ico gihe inka barazivuza zirakira. Mbere ngaho umuvyeyi wanje papa caragwara, aryama akomeye, bukeye abyuka amaguru yose yakubiranye nk'uko. Baramuzana ngaho kuri Tanganyika keya, baramubwira ko bazomubaga, ariko turavuga ati umuvyeyi afise imyaka 70 bakazomugirira operation ashobora gupfa. Turaza ngaho turamusengera umuvyeyi arakira. Nyuma yo ngaho umuvyeyi akize, nta operation yabaye. Umuvyeyi turashobora turamudugana ruguru, aragenda Igitega baramuvuza, nyene bamuha ibinini bisanzwe. Amaze gukira, ico gihe nanje nari mfise urubanza, ndamubwira papa, none ko ugwaye, je urubanza rwanje ruzogenda gute? Arambwira mwana, sishobora kubuza urubanza nuko ugwaye, wetegura ubandanye utegura ibyawe bizogenda neza. Tugenda ndarondera passport, ndayirondera hari mu kwezi kwa gatanu. Abandi bazironka mu mezi abiri, je biratinda. Ngiye kuyirondera bakambura ko passport yahagaze. Kuva mu kwezi kwa gatanu ndayirondera kugeza mu ku 10 ntari bwasohoke. Dimashe pastor aradusengera, arasengera n'ibintu by'imbeba. Iyo mbeba je yarambuza amahoro, ndyamye numva mu bisigitanda ikokoza kujya kw'inkoko, ikambuza amahoro, iguma imbuza amahoro. Rendi ndayumva, maridi sinayumvise, ndaryama ndasinzira. Merekredi ndagenda gusura kuzuza passport, sanga passport yanje yarasohotse, abandi byananiranye. Ndashimiye Imana rero. Amashimwe. Ndi hano nshima ngira ntaye Mwami Yesu kubwizangiriye. Je banzanye ngaha uku kuboko nashobora kuduza gutya n'urubavu byaranje. Ariko umukozi w'Imana asengeye n'ukuri ubu ndi muzima narakize ndakuduza. Rero ikindi nongera ashima Imana n'ukuri, jewe nahora ndota, nkarota bapfuye, nkarota mama, nkarota abantu benshi bapfuye, nkarota ndi mwishuri, murabona ingene ngana. Ariko subiye ngaha anya kugeza isano y'umunota n'ukuri ntavyo ndotu. Amen. Ico naco ndagishimira Imana. Amashimwe. Uwa Mungu naho nyene n'ukuri hari imbeba, izo mbeba sindabiza ahubwo cari igitero. Izo mbeba nazo nyene n'ukuri ntitwaziryamana zikimba. Uyu muvyeyi wacu aravuga ati kimenyetso cemeza yuko izo mbeba atarizo. Nukuri navuye ngahasanga imbeba imbere y'umuryango yapfuye. Ico naco nyene muzi ko amasengesho yakoze. Nukuri byose nukuri narabishimye. Nukuri ahantu hari amavuta
mugabo mwijoro ry'uno munsi niho numvise iyindi mbeba ivuga ako turakicawe ahubwo nyarutsa mu mwanya ndakarangize ningoga ngomba nje haje nukuri navyo nyene nabishimiye Imana amashi menshi. Yesu ashimwe nubona bw'Imana kubona mpagaze imbere y'ishengero ry'Imana ruzijwe cyane naye yawe ndaze ibikomeye abari kureba yumva nagomba gushimira Imana kandi kuba mpagaze imbere y'ubwoko bw'Imana kandi nkihagaze mu gakiza kuko ni ikintu kidasanzwe cyane mumfashe mu mpera amashi menshi cyo ni ikintu cyo gukomera amashi mumfashe mu mpera amashi umuvyeyi wacu aturera mu buryo bwo mu mubiri no buryo bw'impemo nukuri je nagomba gushima Imana hari kibaza avuze ati ngo wishe imbeba womenga uri kuhonya ibidukikije ariko turafite uburenganzira kuzica kuzitwononera byinshi yaravuze ngo umuntu wese agiye kubona inyoni agiye kubona imbeba zipfa nukuri je ahantu nkorera ndafise ahantu mpangishije mugabo abantu baho bambwira ngo ahantu ko hatagenda bimeze gute ndavuga ati ahantu hari ikintu kidasanzwe ejo niho nabonye hejuru hari buye gera derere gera hejuru y'inzu ndagirirekwa cyambwira umuntu akorera ahantu umukozi ati rijya buye sinze kurisangayo amahera yose ushaka yose nze gusanga warikuyeyo kandi umunsi wose uzorikurira mu nzu kumana gwa amahera numva mutima wanje bije nkiyerekwa ko ari ryo rituma ahantu hatavaza nukuri nasanze yarikuye cyangwa ati woza kumbwa nze gukura yibuye kandi rigaca rimeneka nukuri igitangaza Imana yakoze ninjiye mu nzu naciye sanga hampfuye imbeba zitatu zera niho ndazisohoye baca bambwira ona imbeba zera zibaho zera munda ariko data je nabonye imbeba zirabura imbeba zera ngo no munda hakera amarangi none ni zimwe z'ikizungu bazita gute ni panya cyane ni kuvuga jiwe izo mbeba hinjira mu nzu narazisohoye cyandishira kubarabara nyine hano bacambwira ati we mugabo uri kuraho n'ibidukikije ati ntacyo nimba ariko ndiho n'ibidukikije ndazi nta numwe atagwanya imbeba hama yaho jewe niho naciye nugara ndasubira iyo nkorera naciye nsanga mu nzu nzima hari ibiyabo bitandatu ivyo biya bitandatu ndavuga abantu bari mu rugo bakumva bivuga baca bambwira ngo jama ngo ivyo bintu biri ngahe ndani ngo nibiki ngo two tubona ari biyabo ndavuga nti ivyo si biyabo nabantu ariko ndafise umugambi wo kuvica vyose byari babo bisa mu nyuma ndabyirukana biragenda bigiha cyazi cirabura ziririki kuravye nukuri wacu tego buri bwobo niho navuga nti mana nsenga muri pantasi ndaza aho nduhukira ujya nzomwica cyase kiyabona umuntu ndabivuko nyine n'abantu bavyumva nikuri ahantu hari Imana cyane uyu muvyeyi wacu afise yerekwa cyane nikuri jewe mpura n'ibigeragezo bidasanzwe ariko Imana ishishikaringira neza ndabitahura cyane ko ngahantu hari Imana nikuvuga nago mashimye ntahe Imana ufise petit frère yavuye ruguru y'intagira kabiri ubu petit frère yari yarananijwe n'amashure no kuvuga gumadubura kwinota rimwe ntigera yavasa ariko abashiki banje yabura imisi yose yabura inota rimwe kwageze gusomerwa yabura inota rimwe kandi bagacamukasa ntiyabakavasa rero mu ndabwira igitangaza umuvyeyi wacu yakoze bivuye kuri mushikanje yavuga ati umuntu duhana n'abakozi b'Imana katubwira ati utamusengeye umuntu ari muri misi yo kuzuza kwiyahura niho navuga ngenze ko igishoboka cyose ndamuzana yigi n'ubujumbura burya ntivyatevye ndamuhamagara cyaraza za ndamondeye ikibanza cyaza kwigino ntivyari byoroshe kuba Mungu wundi yahera rero uyu muvyeyi wacu aravuga ati hari umuntu ngaha agomba kuronka amafaranga mu buryo atari ubwo mukuri kandi uwo muntu agateba azihora n'icyago arateba je numva umuriro urashushe ndagira yashu ndumva ndashushe gose je petit frère imbere yanje nkuko uye je icyo nakoze nisanze mpagaze hari imbere kuri toilette ngezeyo ngarutse cyamagarara hajya nzamone petit frère niwe ngahe niwe yaje ngahe yagomba je kuzimu kurondera amafaranga we waramaze kubivuga jewe sinamenya moso ziyazananye numva ndarize burya ngeze mpyambwiye ati maze gushinga ntaho uri umuntu wa mbere mu ishengero rishasha ntibavyoroshe ariko yambwiye ati jewe ndo kubwiza ukuri sinzi nyine nisanze ndi haje imbere nikuri uyu muvyeyi arimo anamavuta menshi cyane ngomba mvuga iki gitangaza kimwe muvyeyi yankoreye rero ngahantu hari Imana je ndoroye ibitunga mu muji naragwaje ibitungwa kugera gwaho bipfa byose bishaka gupfa bigahera ndavuga ati kubwo kwizera ku Mana repentance ibitungwa ndabisengera kandi birakira umukozi wanje arahamagara abaganga babivura ivyo bavuye byose byarapfuye ariko ndahagara mu kwizera ko bavuta y'umuvyeyi wacu ndavuga nti ngomanze kuzana amazi mpagarare mu kwizera kwa ndi Imana Joseph ndabisengere
ivyo batera inshinge byaca bipfa ndavuga ati rero reka ngene mu bitungwa mpagarare nk'umugabo senge natuvugira neza ku Imana ndabisengera icyaravye cyapfuye ndakiramaza amazi ahezagiye gihembuka no babwiza ukuri umukozi harageze igiharahunga Imana ihabwe icyubahiro haragize umugozi abintanye arambwira ati wowe rero kubera ufatirwa n'ibyawe nanje ndabihebye ndamubwira nti ibi ndiko ndakora nibyo byampaye bya bitungo utarikurikiranye uzobutaye akazi reka bishaka bipfe ibiye nzogura n'ibindi hama mbone kubandanya akazi erega wa mukozi yaciye ahunga ngiyeyo nasaga atigeze ajaye kubikurikirana cyasanga byose nimirambikango ndavuga ati kandi abirameza amazi ahezagiye ndabirameza amezi ahezagiye ndagenda ndataha ndaja mu Kamenge n'ivyaravye bikaca birabuka ico gihe ndiruka nagiye mu Kamenge ndayerera nabongura ibitungwa mpije kubiramiza y'amazi abaganga bose baranyangira ngo ntituko turagura cyane sinzi ko ndavye muri telefone nzamona undi muntu tusanzwe twororera hamwe kino ngo atigenda gufise ibitungwa vyo kugurisha ngo bungurire ngo ndafise umuntu akugurira nukuri inka yanje ni ndende yaciye ndi mu kimwe mu gitondo tugezeyo nasanze bimwe vyose abantu bahebura vyose ari bizima ico ndamweretse ngo ico ntacyo ngura kirakomeye ico ndamweretse ngo ico ntacyo ngura kirakomeye ndavuga ati wora sara cyane ngurira ni gwanje wakungurira nkandi ngurira bizo ntazongura uzireke ngaho nukuri ndababwiza ukuri abantu baraza bakarabwa none ivyo ni vyavyoroga byawe byakize ndavuga ati none je ndizera Imana n'ubu ivyorogwa vyanje vyose ni bizima ariko ivyo bateye ishinge vyose ivyo bavuye vyose byarapfuye ariko ivyo nahaye amezi asengeye ivyo nasengeye vyose ubu ni bizima mumpera amashimana nukuri ahantu hari Imana ariko bivadikanije no kwizera sinzi ico wizera ushe kubura ingamba gutizera je ndizera amazi yo ngaho arakize ico sengeye cyose nkoshi amazi cyayikira ariko magara mu kwizera kuri umuvyeyi wacu Imana bahezagira bamise gushima kwanje Yesu nashimye munkomera Imana amashiyonga Yesu nashimye nanje mpagaze ngaha nshimira Imana ahana hamenye mu kwezi kw'icenda nahaje ngwaye cyane ubu bugize kabiri nshinga intahe ubwa mbere ubugwayi nari mfise bwarahavuye burakira baransengera burakira haca haza ibindi rero by'igitero bikomeye cyane bimfata mu muhogo icyo gihe bimfata nabanje kubirota ari ku murango ndota abana baniga abana babiri b'abahungu baraniga ndabikuye cyane ndabafata baca ndababaza ati mwebwe mwaje kunkinisha mugomba kuniga baca bambwira ati ni mama yadutumye nanako umuntu bamumbwira mu izina ry'umugabo ariko sinamubonye ndaje ngaho ndavuga ibi bintu ndose ari ku murango nibiki sinabihaye agaciro ivy'Imana rero yakoze hama rero nca mwijoro ca mfatwa n'umuhogo urambabaza cyane umuhogo urambabaza misi yose ukambabaza ca ntangura kuza ngaha bansengera inza ngaha bansengera ubu rero ndashima Imana uwo muhogo wakize ikindi kintu Imana yankoreye muri ubwo bugwayi nari mfise haraje igihuna mu nzu ico gihuna kije twakibonye mu gatondo ico gihe kiza mu ijoro nararemvye cyane ndaremba umugabo yaraye arasenga naremvye cyane mu gatondo rero tugisanze mu nzu narazanye umuntu arasenga ico gihuna kiranka hageze ku mugoroba ico gihuna nafatanije n'abana turasenga ndacica kirapfa rero ndashimira Imana yatumye ndacica ibandanye kumpa imbaraga zo guhangana n'abarozi kuko Imana yavuze ati tuzohangana n'ibiduhanze kandi tuzobitsinda yego Imana ishimwe amashi ku mwami wacu Yesu ashimwe amen Yesu ashimwe kandi amen ndabasavye dukobera amashi Imana yo mwijuru ego jewe ni kuvuga kugira ngo nzega ku ino sengero je naje mboshe cyane abeshi muranzi mwarambonye ngaho igihe nashika ngaho narifise ibitero byaranteye ni kuvuga naraje ngaho mu isengero ndafatwa n'ibintu bintera kuza gukamera ngaho imbere ku gicaniro je mwari mwarabonye nigeze kuza guhagarara ngaho gicaniro yego turakwibutse kweli yego yaragwaye igihe cyo cyose yaniga naja hari yari nk'umusazi muravyibutsa abasenzi byamukura habimujana hari imbere ego je ndashima Imana rero buhuye narakize meze neza iyo mpamvu ngarutse gushima Imana byankoreye ni byinshi cyane sinobidonda ngo nabimare byinshi cyane gose hama nkashima n'Imana kuko je naranywa inzoga cyane zikwiye inzoga za Brazil narazinwa nkarenza kajya amabanga arajya mubona ajyana aho nyine inyota je ntiyahera
mugubu ndashima Imana nta nyota y'inzoga nkifise ni nayo mpamvu naciye nifatira ingingo naraye mbatijwe ubundi umukisi umushasha. Haleluya, 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 haleluya. Amashi menshi ku mwana. Yesu ashimwe kandi. Amen. Ndasabye akanya gatoya. Aracariho Yesu aracariho. Aracariho Yesu aracariho. Urufunigwa muheranya aracariho. Biganza bikaba amahoro aracariho. Yesu ahimbazwe. Amen. Ndashimira Imana kuba mpagaze aha ntambuka n'amaguru yiwanje numva ameze neza mu mutwe ntacitse umusazi. Je mfise narisanzwe mfite ikibazo ca diabete na asima ariko kuva mu gice ca gatatu c'abanyeshure genda umwigisha haje igitero kimaze kumfata gatatu mu mutwe bikamfata haza ibizunguzungu hacika umusazi nkabwira umugabo wanje ntivya bindi biraje kuko biza saa 9 y'ijoro saa 10 hanyuma bije saa 9 y'ijoro nkabwira umugabo akavuga ngo ngira ngo wabyutse nabi. Naragiye ku baganga batandukanye, naragiye kuri Prince Reja barambwira kuja ku neurologue, umuneurologue barasukana avuga ati nta kibazo ufise. Ndagenda kugirisha kine kuri wa karede, nagize 5 séances muga mu mutwe bifashe nukuvuga ko ngoma induru nkavomisa hanyuma akabura uhagarara mu muryango wanje n'ababanyi. Rero kuwa kane w'indwi iheze haje ivyanyuma byari bigomba kundimbura. Kuwa kane mbwira umugabo ntivya bindi biraje ngomba ngende gukora nakora mu gitondo. Hanyuma arambwira ngo senga, ndasenga n'umukatolike muga genda umupentekote senze agirana ibintu biherera agenda ku kazi n'abana bica biranka mu ijoro ryo kuwa kane nadashwa amaraso agomba kutimbana kajya kadobo kandi gushika ubu nta bumugangazi ayo maraso yavuye naje ntavyo nzi. Kuwa gatanu bantwara kuri Prince Reja ntashobora gutambuka mwaba mama nuko je nibaza kudashima Imana navyo nyene satani agarukana ibitero kukubera murambona uko ngana mfise imyaka myinshi ariko banyuhagirira mu ibasi ibintu byose haheze indwi bangiriraho ndyamye ibintu byose ntahaguruka. Hageze igihe umuworera avuga ko banjana muri scanner baranjanye kuri Tanganyika keya naragize scanner ariko basanze atakibazo mfise. Ubu banyandikiye igipimo cha kiriya cikaruzi bakigira kuri 700,000 ariko nyandavuga mana none ko nabonye beshi bakira bakirise ndikumana barasengera abantu naho mutara muri kumwe bagakira none je unaniwe kunkiza kandi ndacyafise abana bato bo kurera ariko harageze igihe mbwira Imana mana nimba vyongaruka kubugira kandi ndangize sinzi. Rero umuntu yasengera ngaha yambwiye ati amwogenda kuri repentance hariho umukozi w'Imana mbabarira ndamuvuge ngo yitwa Joseph ataragira deliverance kandi bigenda neza. Kuwa kabiri w'indwi ishize banzanye ntashobora gutambuka basengereye hariya muri kiriya kinuze ariko kuvomisa biteye ubwoba n'abantu bose bagahagarara samdiho byari igitero ntashobora gutahura. Ariko rero ubu nabwiye Imana nti ntacyo gipimo cy'ikaruzi ngira je ngo mama mbane n'Imana yandemye nimba nopfa fire mu mana ntupfa ibyo gupfa n'ibintu n'ukuri nimba nokira ndakwijeje ntupfa nk'uko umukozi ahubwo ibisigo tugiye kubisezerera uno munsi ntuzosubira kubibona. yavuze ati umushahara abantu bahembwa ni muke n'ubu naho byitwa ngo biraduga murabona ko amahera yataye agaciro abantu bakabura amahoro ku bihumbi 700 nanjye sivise aho ndayasaba no na credit
nibikunda mana Imana iragukiza kandi icyo gihe nk'uko bavuze ibitero hari igitero cy'imbeba abantu b'Imana ubu imbeba iraza mu maguru iwawe kera warayikanga ikakiruka ariko ubu naho igumi kuraba nigenda nivyo murahangana mukaguma muraba igumi kuraba kandi ziba zaravyibushe gose ikaduga hejuru yaho nyama ikashika mu irido aho rigarukira igaca isubira inyuma ariko ubu umugabo wanje atora decision yo kwama iminsi yose twatsitara mu ijoro ubu nituzimya ariko kuva nje ngaha bagasengera amazi mu ijoro bagira ndi umusazi ndagenda mu nzu yose nkamija nkagenda hamwe nzi hari yambe bikaze nkamija kandi ivuze mu izina rya Yesu kirahagarara ariko ndizera mana hamwe wonkiza iki gitero cy'umutwe ncika umusazi no gushimira mana kandi naragushimiye warankijije sinibaza ko kizogaruka nigizosubira yarasengeye umukozi w'Imana Imana uyu munsi usohotse ndabandanya ndagusengera ndagufata ku mwanya munini hariho n'umukobwa sinzi ko ari umukobwa aba mu Buterere saa 9 y'ijoro yihaye pene kandi asengera yambwiye ko asengera cyane yahora muri Uganda yari amaze ukwezi n'amahoro menshi dukomera amashi umwashimwe Yesu nashimwe kandi nimukomera amashi Imana n'ukuri ngaha jemagaze ngaha shima Imana ejo naraje ngaha tuje ngaha twari tugiye kubatiza navuye muhira numva afise igitero mu maguru bitakunda kumpagarara ariko umutwe wose numva ngumamene ku mutwe rero tushitse hariya tugiye kubatizwa nyene haryo nyene nanje shikiro nyene nurutse mu mazi bya bitero byose n'udusira n'ibise mu mubiri byose byaciye byururuka numva mu mpera amashimana yarakize narakize ibintu bameze neza byasigaye muri Yorodani oya byose nabisizeyo narakize byasigayeyo